Uburundi bwaratwibarutse Oh yeah. kandi uko wakuze wubona ibitara byari bihari ubu sivyo bikihari. Twe twakuze tubona mu Kanyosha hajya amaja hajya kuri Kingstar hari urumva hari ibiyaya sivyo harakira ibigori urabibona rero ariko uno mwanya hari wese arashobora kubibona kuri Kingstar abona Kanyosha ahubwo ubu dusigaje ya system yo kumva tutangure kubaka hejuru y'andi mazu ubu twaruzuye bisigura biti ujya muntu wese yubatse hajya sivyo benshi muri bo simvuga ngo aba diaspora gusa nibo bubaka ekada ariko umuntu aragiye hanze abantu bagese abitu bagarukeko sivyo arashobora kugenda abantu benshi muri bo muri bajya bose bagiye baravuze baraciye mu mazi baragize ibiki bamwe baratwawe baragize ibiki ariko ntabwo batwawe ntabwo baciye muri ajya amazi kwera bari bagiye kuraba rujya ruzi oya ntabwo baciye muri imisozi kwera bari bakumbuye kuraba imisozi oya barafise intego runaka kuko nta muntu numwe yanka kuba afise ahantu hiwe ashobora gukika gasaya okay benshi baragenda bakavuga ati je mbonye ubuzima mama bayemwe kuko yeze mpora mpembwa $200 ariko nkoze ko niyindi misi yongera ko ama extra nzohembwa $250 iga 50 igiye ko kubera wa Yes nikaze inshuti mukunzi bigane bicano kuri The Real TV show nko kuri byumva ijwi misi yose ni Alan The Real nkuko nabikwemereye ko kuzana ibigane bige bitandukanye tuva mu myidagaduro tuje no mu bige bitandukanye narakubwiye yuko tugomba kuyaga no mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose dusanzwe tubayemwo yamara urabizi neza yuko icyo no ndakwifuriza ari amagara amafaranga bitangwa n'uhoraho koko ni warumbira ibindi bintu bidaciye mu bikorwa byawe by'amaboko n'ubwenge bwawe uzava usanga ugize ikibazo cyo kwishura ibyo utazoshobora kwishura usanzwe bizi neza yuko ukubahwa bisumbwa no kubaha cyane ariko ukubahwa no kubaha byose bikitwa icyubahiro utazokwama wemera cyane kuba umuntu w'umuja canke kuba umuswaganyi kuko bavuga ngo umuswaganyi swahili yaswagi buswage mu nyamuswaga muswagirayo nawe nico gituma ntagusabira kwitwa umuswaganya uraba intore bamye bavuga iruhande yawe canke hafi yanyu mu kibano uzigire kakarorero keza kugira ngo nawe uzube mwiza byanashobotse ubarushe bavuga ngo ugibabaje sugupfa ikibabaje no gupfa ataco usize nk'umugani uzosigara uraciribwa ibibondo sanzwe bizi neza yuko nkuzane batumire bakubwira ibintu bigiye bitandukanye ukaba utarakora subscribe ariko uri kuraraba ino video swatukuyeho link muri group uyirungikiwe no mugenzi canke uyibonye kuri statut yabiwanje canke mugenzi wawe kuko mwaremeye konshigikira of course reka cyane gusaba uco ukora subscribe kugira ngo urabe kino kiganiro cy'uno mugabo no mu diaspora uri kuranabiraba urabona yuko mengo hari wamubwiye ngo ntiyaraberewe kuba mu Burundi ibyo n'umupapa yimubwiye ngo asa n'umushinwa abandi ngo n'umwara abandi ngo ni n'umuzungu kata mu by'umuzungu y'abafisi bamwita Chenzen ariko yitwa Fabrice nikaze cyane kuri The Real TV show murakoze cyane umeze neza cyane gose namwe muraho jemeze neza Chenzen twarakoranye ikiganiro kuri Ndundi mugishika mu gisagara ca Bujumbura muvuye mwari musanzwe mukorera ibikorwa bya misi yose kuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati n'abarundi uko bari kose aho baba hose n'abarundi muca muhitamwo kwitwa abarundi bakorera mu mahanga pana baba mu mahanga uvuye aho wakorera umaze igihe kirekire hano mu Burundi hafi umwaka nimba utarakwira ubona mu Burundi hameze gute nigiki wabonye cyahindutse bitandukanye n'igihe wagenda mu myaka 5 uko wari umaze mu mahanga murakoze cyane kumikaze kuri The Real TV ndabashimiye cyane n'iby'agaciro kuba mwantumiye mwasimbye benshi ariko je morancagura ni ibintu nkwiriye kubashimira hanyuma mu Burundi bivanye n'ikibazo mumbajije mu Burundi twagiye ico gihe hari mu 2018 ego gihugu cyacu cyari cy'amata n'ubuki kuva kera kuva narindi kuva no kuri gwa gasore ariko ubuho bivanye no kundi terambere riko riraza nagiye en 2018 ibintu byari bimeze neza ariko ibisagara byaragwiriye ubuzi bwaragwiriye abantu baragwiriye rero ibintu kenshi birahinduka kwana bihinduka kandi uko umwaka bacumagani mu Kirundi bati ngo buraca bagacana yandi rero urashobora no kuva ngaha indwi imwe heze ugarutse ugasanga wasize kijya kibanza atanze kirimo ugasanga umushinge waratanguye rero iryo nihinduka rero ntabwo novuga ngo sinasanze byarahindutse ibintu byarahindutse kuko nari mazeyo à peu près 4 ans gutyo rero nasanze ibintu byarahindutse byinshi cyane abajene twicarana abajene twiganye bararonse ubuzi
nasanze bamwe bamwe ari abajournaliste kandi Imana ibahezegire hama Okay. ni ibintu vyiza cyane ni ibintu vyiza nasanze ibintu vyarahindutse cyane murakoze cyane ndashaka uduhe gatoyi kuri show story yawe iyo waruri Yego. kuba atakubonye ikiganiro cacu kuri Indundi canke kuba atagize amahirwe yo kukibona canke ngo bakubona handi hagiye hatandukanye yego cyane Kenzen canke Fabrice yabahehe yari yatwawe n'iki kuki yahisemwe kugaruka murakoze cyane kugenda mu mahanga nta muntu n'umwe agenda bigoye byoroshe umuntu arinze ajabuka umuntu yeah. agenda kujabuka aho hambere bavyita ngo tugiye imanamba okay imanamba ubugiye kurondera benshi dusiga imiryango abandi basiga abadamu abavyeyi inshuti n'imiryango rero tugiye turagenda kugira turabe uko tumeze uno munsi urumva tuzogira ico twiyongera ko cejo hazaza rero jewe icatumye njabuka nari ngiye kurondera kandi Imana siba yarabikoze turaronka hanyuma turakora n'utundi dutandukanye rero icatumye njayo Imana yarabikoze naho atavyera ngo de ntabwo novuga ngo urumva ngo naciye ndonka ivyo nari nipfuza ariko hari ikintu nkundera Bibiliya itwigisha gushima imbere yo gusaba rero reka dushima ivyo Imana yakoze hanyuma nukuri ibintu ni sawa meme se atavyera ngo de ariko ndabizi sinatashe zirayoye ego neza Kenzen yari yagisimbiye hehe mu gisagara kihe neza cyane nari nasimbiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo bacita South Africa nari mu gisagara ca Cape Town mu bazungu ego ni mu bazungu gusa nabirabura babayo ariko ngo ntibaki ari inkuru numvise ko bakwita umurangirangi hari bivanye n'ukuntu nsa bivanye n'aka kayobe hari abantu bitwa barangirangi ariko bakaca bumva n'ururimi by'ururimi sindabizi birashika kuko peut-être ngira apparence yanje y'inzobe niho banyihenderako ariko kuvyerekeye indimi sindavyibaza ego gusa nabirabure bari ko numva inkuru hariya ngo umunyabuyenzi yishikiye hariya amekinga ashobora kumenya igiswahili umunyabuyenzi wahariye umuswahili wese amaze gushikayo uramuyoberwa ko ari umurundi kuko ndibuka ikiganiro je nawe twakoranye narumvishije abantu neza ko umuntu ajabutse akwiriye kwigisha abanyamahanga no kwigisha ururimi rwacu urumva ururimi rw'ikirundi niko ndiko navuga ururimi rw'ikirundi none tujabutse tukigisha abantu igiswahili umva tuzoba turi abapatriote gute umva uzoba uri kumwigisha ikivuga igiswahili tukimenyereza Tanzania za Kenya none mbega azomenya ngo uri umurundi gute uri kuramwigisha ikirundi reka rero tubigisha ikirundi je n'abari banzungurutse abagenzi nari mfise b'abazungu canke b'abanyafrika y'Epfo nta numwe nabwiye igiswahili kandi ndakiza ariko nababwira ikirundi basanga tunavyutse barambwiye ati mwaramutse neza navuga ati amahoro neza naca numva ndyohewe cyane bivanye n'ukundi ko ndabigisha ikirundi uko ndakeneye ivyo iwacu n'abandi babimenye ashaka kutubwira izina Kenzen ari naryo rizwi cyane kuko umuntu munsi mubwiye Fabrice ntashoka gutora Kenzen ryavuye kubera iki Kenzen kugiye Kenzen aho ryavuye umuryango wanje urakunda kahate nakuriye muri education physique ya kahate rero nanje nkaba nkunda umugabo yitwa Jetli umushinwa n'uwundi mugabo yitwa Donien rero barafise amasinema bakinye nka Donien yarakinye iyo yayise Le Retour du Kenzen rero ni kujya nakuze mfise esprit muri jewe ya kahate numva nyene ngiye gusoma kandi n'iryo zina Kenzen n'umuntu afise impact yakoze mu gihugu cy'Ubushinwa rero ntabwo abiciye muri ivyo vy'amareresi oya ni ibintu byabaye mu buzima bwa misi yose nk'uko kwa gasore afise ibyo yadukoreye kandi tunamushimire cyane afise aho yadusize heza n'uyo Kenzen afise aho yasize Ubushinwa rero ugiye gusoma uzokwandike Kenzen no kuri Google bazokuzanira amateka Kenzen yakoze rero navyiyise Kenzen bivanye n'amateka ya Kenzen kubera iki kwita wariyise Kenzen yego hari aho bihuriye n'ubuzima bwa Kenzen no munsi duhagararanye hano twicaranye kuri The Real TV Show nko kumva yuko ashaka kuzobaho canke kuzosiga izina giwe nk'intwari cyane gose cyane jewe namambwira abantu iyo misi yose ndafise umugabo araho umugenzi yitwa Gwa Gasore Thierry yamashira kuri stati nkabibona ngo uzamana igicapo cy'ivyo ukeneye cicu ushaka kuba canke cy'ivyo ukeneye mu mutwe bisigura biti
uzokena uzoca mu bigoye ariko ca gicapo gicapo ntuzogikure mu mutwe bisigura biti jewe no musi Cenzene torekane n'iryo Cenzene jewe no musi uko nitwa niyo sawa Fabrice urya Fabrice niswe n'abavyeyi ayo mazina niswe n'abavyeyi je nka Fabrice ndipfuza hari umuntu nipfuza kuba kandi ntabwo bisigura kubera nkenye cyangwa kubera ntararonka amafaranga nipfuza ngo ca gicapo naragikuye mu mutwe oya umunsi uhora hazokora azoshikana za ndoto zanje nipfuza ca gicapo abantu bose bazokibona niyo nsaba rega n'izina ryawe ry'ikirundi n'izina ry'intwari niyo dusaba twese niyo nsaba Francine oya umwe mu ntwari kandi Burundi bufise Cenzene ni ry'intwari Francine kandi ni ry'umu cyane gose abanyamahanga bamwita umu living legend okay ndashaka rero tubwire uduhe experience muri bimwe mwabaye mu South Africa harabaye ibigiye bitandukanye harabaye xenophobia kandi nibaza yuko ari wari uri yego Abarundi mwavyifashemwo gute icambere na mbere xenophobia ni ikintu kitari ciza cyane kiretse cyo bari ikintu ciza ku muntu atazi insiguro yico kintu canke atazi efe urumva ingaruka mbi z'ico kintu ko sinovuga ko ingaruka nziza na mbi canke umuntu atazi ingaruka mbi ico kintu ko xenophobia niho nyabwoko novuga y'abantu batava muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo kandi kirinze kiba kirasasika inganda abantu sinovuga Abarundi gusa uko ari abazimbabwe abamalawi abazungu urumva ubwoko butandukanye rero xenophobia irinziba iratikiza inganda abantu barahatikirira cyane nabwo mvuga ngo bose barapfa oya gusa abahatikirira bapfa nabi baraturirwa amapine baratemwa bararaswa rero xenophobia si ikintu ciza cyane kandi no gihanurira kera muntu wese kuto kumva kumenga muri we gushiramwo ibintu vy'amoko muri uko ivyo byose iyo xenophobia ahagarariye ku moko kumva ngo ntabwo ari umusausien cyangwa se umusausien akumva kumenga ntabwo yo mukunda kumva kumenga se umusausien cyangwa umusausien abereye guturigwa ivyo se ibintu vyiza cyane reka dukundane isi itwapartena ko twese turi bene utabizi ufise experience niyo waruri yego baba horiki uretse yuko bitwa abanyamahanga batavuka muri ico gihugu baba horiki well ubwo si ja kibazo c'inzara canke ibigiye bitandukanye oya sinzara ikibazo nyamukuru abasausien abantu bava muri Afrika y'Epfo baziza umuntu atavuka muri kije gihugu icambere na mbere nkuko bivugwa ko general mugenzi abakomoka muri ico gihugu baratubwira neza yuko bo kuri bo ni abanebwe tushigikire kuri urumva duhagarare kuri ico c'ubunebwe wewe uvuye ino nka je nka Fabrice mvuye ino mfise ikintu kinjanye mfise umudamu canke mfise mushikanje canke mwene wacu canke muvyeyi avuga ati mwana genda weri yugiye genda Imana igufashe hanyuma wibuke aho dusize none ga Alan ndagiye ndashitse muri ico gihugu ubona nzorera amaboko inzi hari abantu barindiriye hariya ko imbabura yaka kubera telefone kagumako rero imbabura ntizigera yaka nka je ndi hariya kuko simvuze ngo Burundi burakenye cyane oya ariko cugira comparison urumva comparison ugakompara ukaraba mbega South Africa no Burundi nike gifise amafaranga y'agaciro ni South Africa ni hondi reka rero abo muhira ndabe ngene no bafasha rero cugenda ugacukorana ishaka uri gukorana ishaka bivanye na bwabunebwe wa musauza afise wewe bamuhembye nk'amafaranga uko kenshi barabahemba gasanga babahembye wewe kugira agaruke ku kazi agarutse ku kazi wa mushahara wewe waheze none ga Alan uri boss shire mu kibanza ciwe uramuhembye umuntu agarutse aheze iminsi ne canke indwi yose ariko arajya wa mushahara kandi ariko arabikora uko wewe muri company ya muri entreprise ya ibintu biriko birapfa sivyo none wa muntu atava muri ico gihugu ca South Africa akaba ari we ubona ahubwo aba ari karagenda nabijya bihengeri vyujya muntu yasivye ahubwo ariko aranabikora yakoze umurango wa muntu yarakwiye gukora ijoro ntabwo yaje bivanye n'ubunebwe bwiwe yitwaje kari imvukira y'ico gihugu ariko wewe ubonye kumenga akazi kopfa sivyo ubonye kumenga akazi kopfa urambye ati chef boss nukuri je ndabona kumenga ujya yasivye kwera we ushakira amafaranga avuga ati boss ujya muntu yasivye reka ndamukorere ntabwo ubikora kujya kubera ngo ubu bikunze oya uriyibuka ukavuga ati mama yambwiye kagwaye mutonya wanje yambwiye ko kwishuri bamwirukanye none ntakoresheje umwete mwinshi par exemple kukwezi mpora mpembwa $200 ariko nkoze ko niyindi misi yongera ko ama extra sivyo
ya misi yongera ku ba bantu baba basivye nkaca mprofita yandwi ya wa muntu aba yasivye wa munebwe nkaca ndayikora nzohembwa idolari amajana 150 iga 50 igiye ko kubera wa muntu yasivye sivyo ca twipfuza kuma dukorana ishaka tugakora nk'umutima tutaruhuka rero tukafasha imiryango wa muntu agaca yumva ko akazi katigeze gapfa ahubwo babandanije bakora uwakoze ninde biragihe biragarutse uwakoze aca yumva ngo umukimbizi avuga ati imihimbire agenda siba bakagenda gukora mu kibanza canje nsivye kabiri boss agaca nyirukana kandi anyirukanye kubera azi MC yanyirukanye akazi kadapfa hariho umuntu aguma bandanya akora kandi akora neza kundusha ati imihimbire tuzoyereka ibyo byose nimvo bica bituma baza ugasanga bagusanze no kora akazi barakurashe kubera iki bavuga bati bari ko barutwara ubuzi ntabwo twe tubatwara ubuzi ahubwo twe twajanye ishaka kugira dufashe imiryango yacu ariko bo bivanye n'ukuntu ari igihugu cabo kandi dusubiye inyuma ugiye gusoma na histoire ya Afrique du Sud bafise ukuntu Mandela yavuye mu gasho acashikira abaho kwishira no kwizana ico bise freedom sivyo ukwishira no kwizana bahabwa amazu ya gusa barapokezwa ku kwezi injya nijya nawe none uwo muntu uzomubwira ngo akorane ishaka gute simvuze ngo le Sud Africain ngo ntabwo bakorana umwete bose ekada bariyo ariko benshi cyane nta mwete babishiramwe bivanye n'ukuntu babona kwishira no kwizana ariko no mwanya bariko baragerageza ko ndakurikirana amakuru yaho bariko baragerageza kuraba ukuntu boha agaciro abene gihugu babo kubera bariko bara complaininga cyane imyigaragambyo yagwiriye abantu bariko barapfa rero ubu bariko baragerageza uburyo bwose umukimbizi wa mukuru akagateka hanyuma abene gihugu bagahabwa ubuzi ariko ndiko ndabona bariko barambwira ko umwene gihugu asigaye akora no mu mvura urumva uko batangiye gukora amaboko inkuru bise nuko muri South Africa umwene gihugu mu mvura yaba yugaye abantu agiye kumaduka y'abarundi y'abanyamahanga akacitangura gukora ugasanga yarafise akazembure ejo afise iduka rikomeye cyane abonye shaka bayambaye uniform akabona giraje ukaza akavura karanyanyaye yaca biheba ariko wishakigwe kwijana avuga ati haha ave ngende gusanga rujya mwete turiko turashiramwo udufashije urumva kuronka umwimbo mwinshi tukafasha imiryango natwe tukifasha kandi tugafasha n'igihugu cyacu yego cyane hari bimwe mu byabaye novuga ngo twagiye turabona aba diaspora katuvuga aba diaspora kuko ni abarundi bakora ibikorwa byabo hanze y'igihugu cyabibarutse baje bagakora uburimyi abandi baraja mu bworozi abandi baraja mu nyubako turabona Fabrice muri Australia yari umuririmbyi ahaye agateka baririmbyi yari muri babandi bagira ibintu bya speaking motivation hariya nibaza ko twarakoze ikiganiro barabibona benshi twaracishije kuri ndondi aravuga how yaduze kuri stage imwe na Obama araza aravuga story y'ubuzima bwiwe araha motivation abandi ba jeune ku makaminuza agiye atandukanye uno musari karubaka ibisagara ngaho muri za miroir ubona yuko ari ibintu biryoshe cyane aba diaspora bagiye baravuga ati wow uriko raduserukira neza ariko kandi biravugwa yuko na Cenzeni muri babandi baje muri ivyo bikorwa by'iterambere yari yaje no mu gikorwa c'ubworozi ahanini uretse yuko yaraje kuramutsa umuryango kino mu bikorwa byamuzanye haraho bihuriye n'akamo mukuru w'igihugu yakoze New York kazungurutse isi yose abarundi bose baravuga bati burya amajambo yababwiye ni mazima biragaruka ngaha yarabisubiyemwo kandi mu nama yagiye arakora guhamagara aba jeune arasubiramwo na ryajambo mutima yavuga ngo waruzi ko gutera imbere ari gutega ugatambikiza amazi saze zigatondera ukabangura ronse haraho bihuriye na rya jambo Fabrice haraho ryamukoze kumva ko yiza gukora uburimyi n'ubworozi hano muhira neza cyane kibazo cyiza cyane ubworozi ni ikintu kuva no kuri basokuru bacu camye ari ikintu cy'agaciro kandi intambwe ubu bworozi bugeze ko uno mwanya no kuri ndayishima cyane kandi icyo kintu cyatumye nanje mva hariya mfise ide kuza gukora icyo gikorwa umukuru w'igihugu yaravyivanzemwe yaravyinjiyemwe aratwereka ko nawe memsi igiti cyose yafise amapete yose yafise icubahiro cyose afise arabereka yuko nawe nyene korora bitamugwa nabi aratwereka neza avuga ati kuko nk'umuntu uciye ubwenge uravuga ati none gantuze n'umukuru w'igihugu nawe nyene ibi bintu arabigiyemwo yego ntitwinyegeza ukuri wewe atanguza umutahe mutanganya ariko ubworozi n'ubworozi arashobora gutanguza umuriyoni wowe ugatanguza 200,000 agatangura yorora intama wowe ugatangura yorora inkwavu kandi ugasanga ko barawuca imugani mu kirundi bati buke buke bushikana umutsiba kumugeza uno munsi urashobora gutanguza inkoko 3 mu myaka 2 ugasanga ufise inkoko 30
reka dukoreshe rero rya jambo rivuga riti ubworozi buzamaho kandi ubworozi ni kirumara ku buzima bw'abarundi. Ndiko mvuga ku buzima bw'abarundi kwandi umurundi kuko nta experience ifise y'ibindi bihugu, ifise experience ngaha mu gihugu iwacu. Je naravuye South Africa nafise umutima wo korora ingurube n'impene n'inkoko, narabikoze nego kandi ni ibintu vyiza cyane. Ugomba kubikora ntabwo winjira mu kintu ubikora uko, umanza ukegera. Turafise abavyeyi bacu, turafise basokuru, abantu bakuze bibereye muri ziriya ntara za ruguru, usanga wewe afise ubworozi ukamubaza none gamuta wakoze ubworozi gute? Ufise na ide runaka ku bworozi, ariko amayide atandukanye, ivyiyumviro bitandukanye bivuye ku bantu batandukanye biragufasha. Haragwe bibaza kumenga, ndabaha akarorero. Ubworozi aho hambere warashobora korora ingurube ukumva kumenga gufata ibido ukayikata igipande, sivyo? Bavyita ibipasu aho hambere, ugaca ugenda kuri restaurant ugaca ugiparikaho, zanja abantu baba basigaje ku ma restaurant bagaca bagushirira muri bijya bipasu, ugaca usanga urabishiriye za ngurube zawe. Uramuje ni kwikorera ukamenga, uravyumva, ukumva bakubwiye ati nka mama arakubwiye ati Fab genda kuri ya restaurant runaka, akarorero genda kwa Nyandwi mwana uzane cagi pasu kirimwo zanja z'ingurube uzane. Ukumva kumenga oya ucikorera ntibipasa, oya kweshe kucikora ntivyo ukunda. Ariko uno mwanya no hamagarira abantu, no tera kama abantu, bya bintu sinovuga ngo byaravuyeho bya bipasu byo gushiramo injya muri restaurant. Oya, turafise isondore, turafise injya kijambere z'ubworozi. Usanga banaguhanura akavuga ati izinjya zivuye ku ma restaurant uzigaburiye intungwa ntabwo ari vyiza, ahubwo uravange nibi. Kandi iryo banga ntushobora kurimenya. Nk'uyu umugabo ariko aradukambera ntashobora kumenya ngo mbega jewe ubworozi nobugira gute, ariko umubajije parametre ya kamera arakubwira ati bimeze uko bimeze uko. Rero mu bintu vy'ubworozi kira kintu cyose umanza ukacinjiramwo. Uno mwanya ubworozi bugeze ku rwego rwo hejuru, n'abantu bakiri batonya habwo n'aba diaspora bo hanze turavyiyumvira cyane tukavuga ati have tugende tworore. Ariko ugaca umanza ukaraba korora ni ikintu ciza, ariko kibazo nongera norore ndabigenze gute? Reka ndabe ba bantu mu Kirundi bavuga inzobere, ba bantu babimenyereye. Mbega nzoshira mwonde. Hari ibintu bavuga ngo ka mwana wa mama karica akazi. Ukavuga ati jewe kubera petit frère wanje Alain canke nde canke petit frère wanje Mbasha ari umuntu akuze, ntabwo nohiga uwundi muntu avuye hanze, ahubwo nzohamagara Mbasha azarancungira ibitungo. Ukibagira ikintu kimwe, ubu ntuzi ubworozi bisaba ko ibitungwa bigira bifatwa neza, bigirirwa isuku, bikurikiranwa. Murakoze cyane, bikurikiranwa. Wa muhungu wa mutonya abona kumenga yakuze, icambere na mbere abona kumenga kugenda kwicafutsa, abona kumenga kugenda impeni kamutandara ko, abona kumenga kugenda agaca kunguru bikamusiga bwabwoya bwayo, akabona kumenga ahubwo kajya kamoto k'ibitungwa, akabona ahubwo menga agiye mu nkumi cyangwa agiye mu bandi bagenzi baramutwenga. Ariko kibagira ko kajya kamoto ariko kazomutuma kugura parfait yecu. Unyibukije ijambo Tetere yavuze imbere y'umukuru w'igihugu, yavuze ko muri Chypre ubworozi bw'intama ari bwinshi cyane, usanga wicaranye n'umunyeshuri kumva afise odeur y'intama. Yego cyane. Ariko waza kuraba ugasanga afise ubusho utona harura, ugasanga ari no mugwiza tunga. Yego cyane. Bihuranye n'akamoto petit frère karatiye. Ivyo ni ibintu we nkuko urumva ko umaze kuvyumva, umaze ko ufise na quelque idée nyene yo kuri ico kintu. Hari umuntu ushobora kumubwira ati jewe mvuye ruguru, mvuye kurima umurima wanje, ababwira ati ahubwo we nta nubwo ukomeye kwera. Abandi turiko turambara style zimeze neza, abandi turiko turambara ikirato kimeze neza, abandi turiko turagenda mu birori by'abasadbina, abandi n'abafariyazi n'abandi. Sivyo, ariko wowe uri gucafuye, wowe urakomeye neza, uri umuntu wavukiye Bujumbura. Rero ako kantu imvukira karatugora cyane. Ukumva kumenga Alan the real wewe imvukira mu Buyenzi, ni mu journalist, ahubwo je umbonye ndiko n'ivumbi umenga ndamenje. Ntumenye kijya vumbi yiviriye mu misozi kuraba ibitungwa vyiwe cyavuye kuraba
imirima yiwe hari nitwaje kuraba Sabi uraza gufungura unwe neza cyane ariko ndiruka nabuze n'ayamazi neza cyane buzoca kabiri uzontelefona mwene wacu gute ni sawa ngurana 5 nabuze tike kugenda ku kazi kandi ukibuka jewe ivyo 5 nabifashemo itike ibintu bizonyungukira ariko wewe ivyo 5 wabifashe kugenda ahubwo kugenda gukonsoma yandi mafaranga no ku bantu gukonsoma bidafise muri banki neza cyane no ku bantu bubatse izina kuko uwo Musabi uwo Mufarias afise iyo yavuye yarubatse izina kandi wagiye no kumuterera sivyo rero ndiko ndagaruka kuri ico kintu cerekeye abajene sinabajene gusa ariko kenshi dukunda gushigikira ku bajene kuko abavyeyi bacu abantu bakuze bobo bararondeye ababuze barabuze abaronse bararonse n'abandi baracarondera ariko umwete abantu baturuta bafise natwebwe generation no musi sico kimwe kuko umuntu akuze wewe arazi yuko afise responsibility nyinshi cyane aravuga ati je mfise abana 3 mbega naguma njyamye bizogenda gute ariko umujene urumva kumenga mutamakazi yatetse urasanga imushusho na petit frère bona petite sœur ukumva kumenga ibintu ni sawa ariko abantu benshi kandi ndaba feliciter abajene benshi babagenzi banje usanga ndanaba feliciter umwe yitwa Gwagasore uwundi yitwa Niala uwundi yitwa Mbasha uwundi yitwa Pachis n'abantu turi kumwe numva kumenga ntabwo afise ivyumviro by'abajene uko je bamye bambwira ngo mfise ivyumviro by'abantu bashaje kandi ndumujene rero turaca muri byinshi hanyuma ugasanga uragiye gushigikira abo basani kandi ni vyiza cyane tubashigikire kuko ni Burundi bwejo kandi na bene gihugu bacu ni bashiki bacu ni bene wacu rero ico noce ndabahamagara sikindi nukuri ni vyiza Fabrice nk'akaroro nka jewe ndavuye mu busho bwanje abatabizi ubusho bisigura za ntungwa zanje ndavuye muri ya mirima yanje ndacafuye ntabwo bisigura yuko kubera mvuye mu murima ngo cyangwa muhira erega nanje ndaryoherwa nanje ndakunda akaziki nanje karaba neza cyane urumva nanje ndakaraba avyumva wa murima ca gitungwa cakuze birashitse ndacikoze ko ndakigurishije ka karato wagiye wambaye ahubwo nanje ndagura 3 ufise kamwe je ngura 3 sivyo ahubwo rero nkaca mvuga ati rero bagenzi banje ndabereka ahubwo ko bwa bworozi na bwa burimyi sivyo hari ico bwavuyemo ushobora kumpa bimwe bahurumye neza cyane kandi ndabereka yuko naho nirigwa nsa nabi ncafuye sivyo ntabwo bisigura ko ndumucafu ntabwo bisigura ko ncafuye ko ndigisa n'umwavu ahubwo hari umwanya w'akazi n'umwanya wo kuryoherwa rero nkaza nkoga nkabwira ati basha muri he tugende tukagenda gushigikira babandi kandi tugende dushigikire abasani kuko nabonye uje n'umwuga wabo umwuga wanje n'ubworozi n'uburimyi nawo umwuga we n'ukwikora mu gahugu ndavuye muri bwa bworozi bwanje ndavuye muri bwa burimyi bwanje ngiye gushigikira wa undi nafise umwuga wiwe wo guhibongoza wo kwikora mu gahugu tugaca dutezanya imbere ejo canke ejo bundi uzosanga igihugu cyamaze gutera imbere asante sana Chenzen canke Fabrice nagomba motivation gatoya ubworozi bwawe wabutangure ku mutahe ungana gute kuko ntushobora gutangura ku miliyoni ku kintu utazi yuko kizohava kiguha yego umaze kuraba wabona canke ubona maze gushika kuri nivo bya bitungwa watangurishije ku mutahe ungana uko yego hamwe wo bishoro no munsi byose byo guhangaye ukoresheje amaso yawe ikibazo ciza cyane urabona hariho ikintu bakunda kuvuga mu buzi nawe urakivuga mu kazi wanyu bakakubaza Alandero umeze neza yego mbega uhembwa ngahe biragoye cyane uravyumva ko bigoye cyane kuvuga umushahara uca babwira ati nibanga ry'akazi gusa cyane babwira agafaranga kariyo no babwira ati nimuze sivyo kuko no babwira ngo natanguje aya ugasanga wa muntu atarashikira mutahe natanguje aravuga ati wa mugabo reka aratubesha je sifise n'igice sifise n'irobo yayo yatanguje ahubwo no mubwira nti sivyo buraca bugacana yandi uno munsi par exemple utanguje umutahe 200,200 ana amafaranga y'imbanze ntanguriye ko asanzwe umutahe 200,200 ntanguje inkoko sivyo ntanguje inkoko zitonya kubaka no aho harimo byose ntanguje inkoko basize 2 cyangwa 3 nubatse akazu k'inkoko sivyo naguze n'isondori naguze uduki ndafise n'inguru bimwe bivanye n'ukuntu araronka amafaranga yo kugura indya za kijambere nabaye ndatwara bya bipasu navuze kuri restaurant runaka sivyo petit à petit buke nzoshika hehe nzoshika hahantu Fabrice nka jewe jengeze avyuma kuko bacumugani mu Kirundi bati narivuze buke bugirane bushikana umusiba kumugezi ntuzigera usimba des étapes ntuzigera usimba
kuko uno musi Alan the real wowe uno musi uri umujournalist ariko ndazi ukiri mutonya wari wifuza kuba umupilote sivyo ariko waraciye muri byinshi uragenda biragaruka uravuga atoya même sira nifuje kuba umupilote ko ntararonka ijya opportunity yo kuba umupilote reka nkora ibi kandi abizi uzoreka gutunga vya cyane ariko ndagusabiye gutunga uzoreka gutunga vya cyane ariko amafaranga yo kugurira mu vyeyi agatenge ntayo ushobora kubura kuko aha wakuye amaboko mu mpuzu uri kurakora kuko no mwanya uri ku murimo sivyo uri ku kivi urataha ufise ico wakoze sivyo uno musi uri kurakora ejo uzokwimbura sivyo muvyeyi uzomutwenza muvyeyi uzombwira ati muvyeyi naronse bitanu nta kirenga birimwo ntimwibaza aba journaliste ngo twaratunze turatunganirwa ahubwo ngibi bitanu muvyeyi rabwo n'utudagara natwe tubukure mu cibo kandi ivyo byose biva mu kimo gukura amaboko mu mpuzu muri kwa gukora rero abarimyi aborozi abaririmbyi aba journaliste urumva ivyo byose bijanye n'umwidagaduro ivyo ni ibintu vyiza ni ibintu bifasha abantu kwa kuguma dusegereza kwa kugenda mu biyayura mutwe kwa kugira ibiki kuko ufise ico ukora bikuzibira kugenda muri vya biyayura mutwe bikuzibira kugenda muri vya bintatsi none ivyo byose udondaguye abaririmbyi abamenyesha makuru abose bakora bijanye n'imyidagaduro birajana n'uburimye n'ubworozi canke bakwiye kuguma muri ivyo gusa ivyo shaho bajije ikibazo ciza cane kandi nanifuje no guca nsangiza n'abantu akazi kamwe je nkaje uno mwanya ndumva umenga no mu buzima 50 umubiri wanje inguvu mfise bindekurira kubikorera rimwe no kuri no bikora ngo gute abantu buno munsi je nka experience naronse ndi mu mahanga warashobora gusanga umuzungu yatonze ku kazi saa 10 z'ubuca agataha saa 5 y'ijoro ukibaza reka akora iki aragusize ku kazi dufate mufise company yo gukora ibitenge ugasanga araje arabaravye arabasuzumye aciye agenda ukibaza ngo aragiye gutahagiye kuryama agiye mu bindi bafise ubuzi butandukanye umusani ahubwo no muhamagarira na wenyene ageze concert akumva ko yaronse twadufaranga ducaguka ko kutwe yari yifuza naze nakora ubworozi abantu benshi même si twaravukiye Bujumbura ariko dufise yo abavyeyi bacu bakomoka ka turagenda gutembera ruguru uko ngahe Bujumbura gukorera ubworozi Bujumbura ntabwo vyoroshe nka ruguru uko ruguru turacafise vya bitara turacafise vya vyatsi urumva ngomvye kwerekana ko ubuzima bw'Ibujumbura n'ubuzima bwa ruguru ntabwo bumeze ico kimwe sivyo rero ntabwo bisigura yuko umusani canke umujournaliste yoguma yumva kumenga umujournaliste ko yokumva kumenga gufata micro nivyo bimubereye gusa ekada gufata micro ariko arabazibaza abantu kubera iki watogenda nakaririmba kubera iki natogenda akaba umutayeri kubera iki natogenda akaba umudandaji kubera iki natogenda akaba umurimi cyangwa akaba umworozi ivyo byose rero hari umugabo yambwiye ati Fabrice gusa bimbwiye mu gifaransa sivyo ngo isi yose iratwa partena sivyo ngo urumva aho uzoja hose ni wanyu sivyo aho uronkera amahoro aho ubona kumenga ushitse wokora ndugu yangu ntuzigere ugaya akazi kuko ngomba ndabisubiramwo n'umukuru w'igihugu cacu Evariste ndayishimiye araduhimiriza gukora ariko abantu bavuga ati ngo nitwengere ngo umuntu ngo afise ibi nibi oya ntuzora ivyo umuntu afise ahubwo umviriza zampanuro mbega ibintu avuze hari ico vyomfasha sivyo kuko uno musi we Alan the real uri umujournaliste n'ukubera iki warumvije impanuro z'abantu bavuga ati ndugu yangu va kwirigara genda ukore waragiye urakora uno musi urashobora kugura karato keza barakubona kumengura umubejere umuhungu mwiza ufise agashati urakagorora ntabwo vyavuye muhira ntabwo kigurirwa impuzu n'abavyeyi urakora uriruka rero akazi kose n'umurimo umukameraman abo bose bafise ubuzi barakora hari abantu bashobora gukora ugasanga uko bariko ko bavyifuza siko bimeze ariko ntiducike intege hari ikintu rero twagiye muri ivyo byose nibaza yuko nuko twagize ibakwe ritari byinshi cyane ibijanye n'agatoro twe kugenda tukabereka nuko wakivuze yuko mu gisagara bitoroshe kuhatungira cyane ivyo bitungwa biri kure cyane ruguru yamara nibaza yuko nitwara nka opportunité kuko mukiza baravuze ngo aba diaspora bamwe baba ngaha muri Afrika n'ahagiye hatandukanye za Dubai bariko baraza kugira ngo baprofite ibyabaye muri Serbia nibaza twarabiganiriye ariko reka tuganire kuri kino kintu cavuzwe cyane Burundi si bwiza Burundi ntiburiko burakorerwa neza kugira ngo buse neza nk'ibindi bihugu bidukikuje vyose ugasanga hanini bivugwa n'aba diaspora twe twarabimenyereye canke abari ngaha ugasanga arabagiye no kwemera ko ari umurundi biriko biramugora nende yarakwiye gukora Burundi kugira ngo iyo myidogo ivugwa n'abarundi mu mahanga igabanuke vy'ukuri neza cyane kibazo ciza
ico kibazo cawe ni ikintu ciza cyane kandi umuntu wese akwiriye kumva agatahura. Alain, wewe nta muntu numwe azokwigera agukunda utikunze. Okay. Ntangurira aho basi. Uburundi bwaratwibarutse. Oh yeah. Kandi uko wakuze wubona ibitara byari bihari ubu sivyo bikihari. Twe twakuze tubona mu Kanyosha hajya amaja hajya kuri King Star hari urumva hari ibiyaya sivyo harakira ibitoki urabibona rero. Ariko uno mwanya hari wese arashobora kubibona kuri King Star urabona Kanyosha ahubwo ubu dusigaje ya system yo kumva tutangure kubaka hejuru y'andi mazu ubu twaruzuye. Bisigura biti ujya muntu wese yubatse hajya sivyo benshi muri bo simvuga ngo aba diaspora gusa nibo bubaka ekada ariko umuntu aragiye hanze abantu bagiye se bitu bagarukeko sivyo arashobora kugenda abantu benshi muri bo muri bajya bose bagiye baravuze baraciye mu mazi baragize ibiki bamwe baratwawe baragize ibiki ariko ntabwo batwawe ntabwo baciye muri ajya amazi kwera bari bagiye kuraba rujya ruzi oya ntabwo baciye muri rye misozi kwera bari bakumbuye kuraba imisozi oya barafise intego runaka kuko nta muntu numwe yanka kuba afise ahantu hiwe ashobora gukika gasaya. Okay. Benshi baragenda bakavuga ati je mbonye ubuzima mama bayemwo ningene yanguyeko je ndakwiye ndumva ko ninashika uko benshi bagenda za Belgique bagenda za Allemagne bagenda za Swiss bagenda za Italy bagenda mu bihugu bitandukanye hagiye nyinane aho. Okay. Barashika hagiye ronsa akazi ubwenge bwiwe ni kumva ko icambere na mbere atangura kwiteza imbere ni tubishire ntuze en general mu kwiteza imbere ni kubaka ugasanga urubatse kandi uri kurubaka ntihubatse muri Kongo ubatse mu Burundi. Okay. Sivyo même si uvuga ati mu Kanyosha huzu uzogenda za Maramvya uzogenda za Rukara muzogenda za Cibitoke cya Rugo muzogenda mu ntara zitandukanye uzohubaka hajya ahantu hubatse rero none bibaza haramutswa nde sivyo haramutswa wa muntu w'umurundi ariko arangurira ibikorwa vyiyo hehe mu mahanga sivyo rero abariko barasohoka bagenda tuba urumva tubisabire kandi tubinginga yuko batazoca batwagwa ni vyiza baje kubaka za Ottawa sivyo uco wumva ngo avuye ino agiye kubaka Lagos muri Nigeria sivyo genda ugaruke atanze akarorero nka Fabrice ariko arubaka mu Buterere hajya muri quartier Miliwari ariko arubaka kandi n'ibintu vyiza cyane bituma igihugu bavuga ati turafise ibibanza vy'iratiro barajabuka benshi muri bo je benshi n'abagenzi barambwiye ati sha je sije nzobana ndatanguye kuronka akazi nzomanza ndamugurira akaduga mama kuko ndabona agenda muri vire n'amaguru agiye ku kazi arateseka n'imirongo uravyumva iryo ni terambere sha je ndabona Alain sha jewe ninajabuka je ko nagiye sha nzohava ndamugurira kamera na zibiri même si afise kamera ariko nzohava ndamugurira basi ntazoguma ruhisha iryo urumva ko ari umugambi mwiza cyane kuko arenza mugurira kamera Alain azokora ibikorwa byinshi sivyo kuko ibi muri ko murakora guhana akazi abandi neza cyane kuko ufashije naka ujya nazofasha naka usanga turiko turafashanya twese imiryango igira ico yifashije sivyo rero bajya bariko barajabuka abantu bagenda za Serbia ntimwiyumvire yuko bagiye kuryoherwa abantu bagenda za Belgique oya nukuri bagiye kugira benshi bafise indoto muri bo bazoshikana ko uko bashitse hari urabona muri Europe singa muri Afrika muri Europe uragenda ukarindira ukicara ukarindira bakaguha impapuro rero bamaze kumuza impapuro akaronka opportunity yo gukora uzobibona kuko bagiye ari benshi uzobibona bazokubaka bazogira iki bazoteza imbere imiryango iyo miryango nayo ikiratezwa imbere iteza imbere abandi usanga abantu niyubaka n'ivya bisaga bizo biriko birasa neza cyane yakandi kare ngomba kuvuga ni wubatse peut-être papa wawe inzabamwo yagukurereyemwo ntisheme nkuko bishaka peut-être nico gituma Bujumbura no munsi baguma bavuga kisa nabi abari Bujumbura udafise uburyo bwo kubaka mu gisagara kugira ngo kigira inyubako nziza gikorera isuku yego gutuba ubucupa bw'amazi mwibarabara hariho hose udusashe guta ibintu mwibarabara dukora isuku twumve yuko gukora isuku mwibarabara ari nko gukora isuku mu cumbi wawe utoza kuryama ahantu hanuka hacafuye hamana abana bari ko arubaka ni wubaka hinyanyura no kwizero iwanyu mu kwizero ni twatubarabara tugufi shiraho amatara yaka yanzu nziza wayisize irangi ntumve yuko ni yaba iri mwibarabara ryuzuyemwe ibicafu mu fure gudakogwa biza kuba bihesha icubahira hura ahubwo baza kuvuga ngo iyi nzira ahantu hataberewe
nuko yari kwiye kuhaba nibaza yuko ari bimwe mu bikorwa byiza tugomba gukora rero mu diaspora cyangwa uri ngaha wese ntagatyoza Burundi ataca afise ariko arabutera hari jambo nigeze kuvuga ngo udafise icyo umfasha ntukambwira icyo gukora kuko icyo gukora nije mbona yuko gishobora kumfasha ubufasha bwawe bushobora kuba ari mu buryo bwa finance cyangwa mu kumpa ivyiyumviro rero mu gihe udashobora kuntera iciyumviro ntukambwire ngo kora ikugikora uko nk'itegeko mu gihe utazi ingene biza kugenda rero umukuru w'igihugu ni nka kujya arafise ivyegera birafise arafise abashinga amateka arasaba kengonza amateka ba ministre natwebwe mu rugo hari abana nimba papa yagiye gukora isuku mu rugo isuku imbere y'urugo bigende neza tora ayo masashe yashire kuko hariyo n'abandi uramaze kubibona ivolonte akaja kuzibira vya binogo mwibarabara byasinze kaje imiduga y'abantu ugasanga ariko afashwa n'abarenganya igihumbi 2,500 ugasanga atashe neza uramaze kubibona no muri mukaza hariho bahaye agashimwe kuko hajya mu gisagara cya Bujumbura ariko arakora nibaza yuko Uburundi ni jewe ni wewe hari jambo mukomozi yavuze ngo harabavukiye mu Burundi nabo Burundi bwavukiye mu mitima yabo nibaza yuko twese Burundi reka buvukire mu mitima yacu twoza uwo mutima wacu se neza cyane kugira ngo tuze turate n'ahandi Fabrice canke Chenzen je nibaza yuko no gushimira ku kanya kawe akajambo wabwira umurundi n'umurundi katse ahari kwisi yose jewe nk'intererano yawe ndabashimire nanje ndabashimire imbere yuko ndabashikiriza hagasunika rugi nukuri jewe agasunika rugi nukuri no wabwira sikindi mu mpfunyepfunye no vuga duti dukora amaboko mu mpuzo kuko ntabwo uzogira ubworozi jewe ndimo canke uburimyi udakuye amaboko mu mpuzo sivyo hari umugabo araho yavuze ngo ubwiye ntaho nikora gukura amaboko mu mpuzo ngo uribuka ko uraba katari gusa iyo ni migani rero uno mwanya umuntu azoshika kwiterambere akuye amaboko mu mpuzo agakora sivyo rero uzobiraba neza kuko abantu benshi baravuga ati none nkora amaboko mu mpuzu gute kandi ntariko ndaronka ivyo nkora abantu benshi turitwaza ibintu nk'ivyo ari ugasanga hari ubuzi bwinshi buriho ugasanga turiko turagenda ngo duhiga ubuzi sindiko ndavuga ngo atabufise ngo ntibaburonde oya ntibamfate nabi muri make kugerageza bakiruka kandi abantu benshi nk'abajene twavukiye Bujumbura turumva kumenga ari ubuzi runaka tutokora nibo ndiko ndashigikira ko cyane abajene nka jewe rero nibakora amaboko mu mpuzu bakore hanyuma igisagara cyacu nkuko babivuze no kuri tugikorera isuku ariko ndakwibutsa wibuka igihugu cavuye wibuka igihugu cavuye abene igihugu b'u Burundi kugira uzomwumvisha isuku bizodutwara igihe ariko petit petit buke tubakarorero twebwe twamaze kubitahura tubakarorero kandi byose bizogenda neza ariko ntidushiremo ingufu cyane kuko wamwene igihugu yivira ngaho muri rirare umubwiye ngo ntute agacupa mwibarabara arakubwira ati ndugu yangu ntumbwire ico gukora rero petit petit bazobimenye uko igihugu gitera imbere rero reka agasunika rugi kanje kari akavuga gati dukora amaboko mu mpuzu dukore hanyuma twiteho ubworozi twiteho ubuzi sanagwa mvuga ngo ubworozi n'uburimyi gusa ko ubuzi ni bwinshi ariko nkaje ku bwaje bivanye ariyo departement ndimwo ubworozi ni bwiza uburimyi ni bwiza hanyuma tubashimira cyane ko bamwantumiye hanyuma nimwaba mugize nimwaba muronsa nakanya muradutumire kandi hanyuma turabe ningene twotera ijoro jambo je ndagushimire cyane ku kanya kawe hari ico waruvuze reka nanje ndagishimangire kura amaboko mu mpuzu mushahara wo ku kwezi 100 canke 200 ntibitume umva yuko ucuhindura ugomba kunwa royal wahora unwa kabaju 1500 cyangwa ugomba kunwa n'ikene 5000 ahubwo ivyo bitanu ari kuja kunwamwo iyo ziganya simvuze ngo ntonwe kuko umwe wese afise ikiryohera umutima ziganya kugira ngo wemvestise no mu bindi kuko ako kazi ka contrat gashobora guhera ugasanga ntiwagize intega bizoza birakuhanza ahubwo rero ntituzerinze twihagarare ko twiyizere dusenga kugira ngo ibyacu bigende neza mani bihezagire ariko kandi twubaha abadukuriye nabo dukuriye dutanga akarero keza aho tuba hari cyo waruvuze ngo umurundi bizomugora cyane kugira ngo yumve yuko yokora isuku mwibarabara je mbere byarangora meje kunywa amazi agacupa nataho baga unsigaye nisanga akora ko video y'umuntu yitwa Dative nabonye sanga agacupa nagashikanye muhera nk'igafise kugira sinda gate mwibarabara nahabonye pubeni gucafuza igisagara ahabereye kugira ngo nikaze konona ibindi canke bimwe biratera ingwara ibindi birashobora kudatera ingwara ahubwo mugabo bikonona cya gisagara cyacu bakakibona nk'umwavu nk'iyarara renda gushimire cyane we wadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota ngiye kukubwira nagasaga turakuranye ko
ingo hapana amaso ahubwo ntitunakuranye k'imitima. Iyi ni The Real TV Show, je nitwa Alan The Real, ukaba uri mushasha wabonye notification utabonye notification ahubwo wahawe link no mugenzi canke umuvukanyi cukura ko ngaho handitse subscribe canke sabone bivana no rurimi mudasobwa canke telefone yawe irimwo kugira ngo iyo notification nawe uzozura yironka usangiza abandi nkoka abandi babigusangije. Jewe ico ndakwipfuriza na magara n'amafaranga byose mu mahoro bitangwa n'uhoraho. Dushimira Fabrice cyane, Imana imuhezagire mu bikorwa ibi nabiriya, ndetse n'inzere ko tuzobandanye tuyaga mu kanya mukiri hano kugira ngo mutubwire ingene biri kubiragenda mu gisagara cya Bujumbura naho ubworozi bwanyu bugeze binadukundiye dushike ugatumba kugira ngo twirabire ingene bimeze. Karibu cyane byose bizogenda neza cyane. Karibu.